Aze rero Florent Nkezabahizi musitoza Radio Ndiragakura ikindi kiganiro ya Selavisho. Murakoze cyane natwe ni niteka ryo kuba turi hano muri studio za Ndiragakura muri iki kiganiro canyu ESC live show kugira tuganire nkuko babivuze mu mwanya uheze ibijanye n'isuku n'isukura n'ibikorwa by'iterambere rusangi muri commune Mukaza. Murakoze. Nyene tutarashika kure hariho abakomenye nka Florent Nkezabahizi kuva aho bereye mustantere wa commune nziza ya Mukaza. Ako kantu kanziza rero hariho agashushe kenshi mugabo dusangiza amwe makuru y'urugendo rwawe kumbure kugira ngo tumenye nk'ibyo woshikiriza bamenye mu byukuri wariwe ninde Nkezabahizi Florent. Murakoze. Jova bitwara umwanya muremure mugabo reka ngire muri make ego ni Nkeza ku mazina y'abavyeyi ni Nkezabahizi Florent nyene nkuko mwabyumvise ufise abavukanyi bane abavyeyi bari batureze badukuza twagakuriye barashima muri commune Muhari muri Kinindo umugabo mu nyuma tuza kuba ku rugo rero rukuru muhiraho harugura ipeya habita mu Gatoke. Hanyuma rero ndubatse fise umugore umwe abana batatu b'abahungu ego nuko hanyuma carrière nayo yanje nayitanguriye nuvuga cyane bon une partie muri politique umugabo carrière professionnelle nayitanguriye muri Banque Centrale muri BRB aho naciye ku maniva atandukanye nk'umukozi nyene natanguye akazi ndaduga gushika ndaba n'umuyobozi ajejwe gisate kijejwe bya relation publique et communication no rero mu nyuma rero nahava nza rero no muri bikorwa bindi rero bya bijanye na administration carrière yindi administrative rero urumva itandukanye n'ivyo bindi umuntu aba yaraciyemo novuga gushika ubu ndabona kari carrière dasanzwe kandi toroshe isaba yuko uzinda kuvuga ukagorobeza uvuga niko namanteri nkuru abantu uzinda kuvuga ukagorobeza uvuga kuko imisozi hari hamari ibyo ubona usaba ko byo hinduka cyangwa usaba ko byo koguku hakaba ngo n'amanama rero menshi cyane nakazi kadasanzwe gasaba yuko umuntu ufise lucidity dasanzwe no na capacité rero yo kujera ibibazo kuko hazi ibibazo bitandukanye. Yego gato uretse kuba musanteri harayandi mabanga muri leta umaze gushinga. Nkuko nabivuze nabaye umuyobozi ajejwe byo gwanahana makuru hamwe n'imigenderanire muri Banki ya Republika y'u Burundi. Yego kuva muri 2017 gushika 2021 hari dokarche nyumba kumwigeze uba Muntwaro nta kindere bwabe je muri sport no kwinezereza mustanteri wa commune Mukaza tumusanga he kuruta hari za basket hari za football hari za volleyball hari za tennis hari za nizindi canke course canke fitness ntumbaze umuje no kunonora imisi ndakunda cyane basket harugendo warakiye yego narakiye na basket mu ma club ya muri kahise yitwa za ASK zo mu Kinindo yego turakina gatoya muri za New Star gatoya cyane ku bindi bikorwa by'amashuri byaciye mu Mintwara usanga naravuye mu gihugu mu basket ndayikunda atari uko ubunye ni gake banambona ku rubuga kuko miseze nagize akasanganya ku rutoke bituma rero ntagishobora kubandanya nkina mugabo ndagira marche cyane je suis un grand marcheur j'adore la marche utambuka birafasha kugira umuntu agabanye na stress y'akazi umuntu aba yiriwemo rimwe therapy baduhaye rimwe namusugira aka marche ufata nkayitendero woshobora Mukaza yose uzumukayimara muri marche uhereye aha kuri Musée Vivant ngo mu Kabondo uraza tugende urabishobora jewe hagende genda yikarira twayizuka twayimara ubwo rugendo rugana muri yase uyo marche tuko turaba n'ivyisungene byifashe aho twavuga ku bya basket nyene uretse kubukina hama kumigusanga benshi bakunda
nawe niwe muguno munsi uvuga ati mbo ni nyinshi usanga ukunda aze kandi uri nk'umurongozi mbwa uvuga ati okay Uri ku umufana mutima. wawe nakagufana muri basket ico kibazo kiragoye cyane ico kibazo kiragoye kuko hariyo umugusanze umuntu akunda mugabo nka twebwe nka casquette twa twambaye ubu tuba twita ko turi abavyeyi ba commune imigwi presque nka yose ikomeye iri hano muri commune wacu ngira ngo murabona urunani ruri muri commune Mukaza Dinamo yimenyereza muri commune Mukaza yimenyereza mugabo se muri Mukaza oya ni ngiyo muri Mukaza nyene niyo muri Mukaza yimenyereza ibyicaro byaho bimenyereza niho tuba dufata niyo muri Mukaza turabona hariho n'izindi ziba zikira ngaha kuri parke huri kibuga ca parke sinzi equipe yimenyereza yariyo mugabona ko izo zibiri zonyene mvuze nizo zitwa ko zihangana cyane zitwa cyane ku rubuga rwa basket hanyuma za muri entente sportive niyo Dinamo nyene urunani nawe ko ari mu Ijabe Jabe nayo iri muri Mukaza entente sportive ni muri Mukaza umwe twese amahirwe menshi cyane umva novuga yuko ni commune dasanzwe ibibuga bya football nabo muri football stade Intwari iri muri Mukaza stade Intwari iri muri Mukaza hariho kaga terrain synthétique ko ngaha kare muri Mukaza inyuma mu Kabondo ngira ngo antwe ahantu ho kwinonorera imitsi muri Mukaza afite ama sport gym ama fitness biruzuye yes hariya umupira usanga keshi jana umuziki kuko FIFA yarutse kubikora uretse higanwa ryo muri Amerika gitwa NFL haba hariho Super Bowl halftime nuba ariko basaba ko muri FIFA muri mondial izoba ko hazobayo halftime show keshi usanga bijana umupira n'umuziki kwineteza byose umuziki naho urumviriza akaziki hariho sekira hariho gospel ariko nibaza kari zose nkunda na gospel vraiment kuko sekira naki sinzi ntayo nkunda kumva nta gitaramo naki muri tabira mu bitaramo nkunda kubera ngabo ni Mukaza dufate nka Karoli oya kica Israel Mbonye yari yaje kuri Zion hama hari nka plate sekindirimbo buri kumvira stand zo muri gospel reke na gospel zose ari muri atari gospel abayumvamo muri usanga ga plate sekindirimbo stand dutanguye kuya hariho Israel Mbonye hariho yitwa gute Insiri no harusha no muri telefone ugasanga niyo iri igumiza kenshi nge turindire playlist turese na gospel gusa ushaka kusanga basabye hariho yitwa yaratwimanye hakabaho ya izi za Pastor Lopez Imana yakandi kajyo hakabaho hariho n'izindi z'abaririmbyi b'Abanyamerika nkunda kumviriza nkande Jay-Z oya abaririmbyi indirimbo z'Imana mu ndirimbo z'Imana nazumviriza indirimbo z'Imana turese gospel gusa harema gake nuko twako turaca inzira rero y'ikiganiro nyezina tugitegura abantu bumve aho byose bimeze nuko mukanya rero uce dutandukire igice kigira kabiri kandi naco gishika nyezina cerekeye ingingo nyamukuru y'isuku n'ibikorwa by'iterambere sangi muri commune ya Mukaza twovuga ko gute mbego wovuga isuku muri meri ya Mukaza muri meri ya Bujumbura ariko gatike ko tumaze ico kibazo ca mbere kuva novuga ngo kuva ushizwe muri amabanga yo kurongora commune Mukaza nibihe bintu washize imbere uvuga ati nibi namukuru ngiye gukorera ko cyane kuruta ibindi namukuru novuga ati hariho nk'umugambi kuko kuba turi ubu turamutwa commune Mukaza novuga turi muri conseil communal uwo nasubiriye yahoze hariho imigambi imwe ko imigambi iba yafunditswe muri conseil communal to turabandanya na cyane bijanye n'ibintu bya salubrité bijanye na poubelle publique hamwe na n'ikintu kijanye na toilette publique ibyo bintu byari mu bintu navuga ati twashize imbere cyane turabona ko byofasha ubona ko nabyo nyine biri participa mu by'isuku cyane les poubelles na toilette publique igisagara cyacu bana bon vuze commune yacu bana ko ama
amatoilette publique si menshi muga turashima hariho abagwiza tunga bamwe bakarumva uwo mugambi turashima nk'iyi building shasha yitwa kubaka yitwa Compimex bavuga ngo niyo kwa Rujugiro kenshi barubatse ubwiherero rusange ijya nyubakwa ndafise icyo akamaro yagiriye mu hari ico yaje ije gufasha ngira ngo ni abantu bagananye nko gutembera sinzi kana abarundi bashaka kubibona gukora nahaca urabona kwanse ko hariho ubwiherero rusange kandi busukuye busa neza hampande yabije bikorwa bindi biriyo bya parking y'imiduga n'ibindi hariho na toilette publique hariya hamba byo mwashize imbere ibindi cyane twe twashize imbere ico kijanye no guhindura isura cyane ibijanye n'ivy'isuku mu gisagara hamwe no guhimiriza abarundi gukora aho babaye hariho ngira ngo arabonye ibyo mugambi w'amapave gukora amapave imbere y'impangu zabo badashobora gutera amashugwe canke bagatera amashugwe na twase twiza tumwe twitwa gazo kugira imbere y'impangu zabo habe hasa neza canke imbere yaho bakorera habe hasa neza nivyo cyane n'amatara kuri portail n'amatara cyane éclairage public kuko hari hano wana makartier yarabaye menshi yaragwiriye leta nishobora gufata umugambi wayo nyene kugira bije kweklara quartier ariko quartier iba éclairé n'abasanzwe bayibamo kandi ni ku neza yabo haca habona bimwe by'ubusuma abantu bikika gahumbezi ntibisura kubaho haba habona quartier isa neza urumva ko kuri uwo mugambi mu mazone ane murongoye ubona ari ihe zone yafashe ya mbere twavuga nka zone yafashe ya mbere cyane twavuga ati zose zarabikoze mugabo zirafise ngone zirarutana uravye nka zone Nyakabiga ubona ko hari akantu kakabijya presque amabarabara menshi acaka abantu benshi ariko amatara uhereye nk'iri musi ya kaminuza riya riri kuri avenue de la Marie avenue de l'Imprimerie ubu ukaraba hagati hariyo amabarabara amwe acayita kwa Munyarwanda ubona ko hari amatara mabarabara mugabo n'ahandi hose mu yandi makartier mu yandi mazone barabikoze za Bwiza murabona za imbere ya za downtown nkone hameze no mu Bwiza hagati hari abantu bagiye barumva uwo mugambi cyane bakabikora ego tugaruke mu gisagara cy'Uburundi mwiri ngaho no mu Buyenzi murazoraba hariho association y'imvukira yarakoze ikintu nawe nyine biri ku munsi ku mwaka bagenda barashiraho amatara muzotangurire muve kuri rya mbere umanuke twagushaka kuri 16 murabona ko hariho ubudasi hari amatara mugabo ya matara burya bununge gatoya amatara sinda yahacana inguvu cyane ariko nagisina amatara ko icigwa tuko turavuga no musi turi kwisuku cyane naje nawe ngo batwa dutumbere ngaho re mugabo tugendeyo ubona Buyenzi ubona byoroshe Buyenzi canke ubona habuze kugira ngo tuyibone nka Rohero Buyenzi ni quartier burya ifise amateka akomeye isa amateka akomeye burya ugiye kura muri kahise k'abantu bagiye baratwara igihugu canke bagiye barababa rurangira no mu bya politiki hanini bayikinira Buyenzi rero nibyo namanda babwira n'umuganga wavukiye mu Paul Mirerekano hariya mu Buyenzi n'umuganga waratwe hariya yateramira bakarafata gahawa mwa rero si kuri ico cyane hanini nashaka guhagarara bona kubereka iyo valeur bafise kugira bamenye yuko ari zone idasanzwe c'est vrai iri gukompara Buyenzi na Rohero sico kimwe kuko Rohero aho hambere haheze murazi tukiri mu bintu by'intwari gikorone niho haba abitwa ko ari abazungu canke abo bariza amashuri ahambaye ariko ize za Buyenzi wege ino gatoya za Jabe hariya basanga ari amazone arimo abitwa abautochtone abene igihugu nyene baraho mugabo badashobora ko na politiki yabo yari ngo izivye vyivangura nico twasanga rero zone Buyenzi menga n'inyubako ziriyo sico kimwe n'iziri mu Rohero mugabo ico sico conyene ico sico twahagarara kuri ingene ijya zone yashoboye kuba ikuriramwe abantu bakomba kumenya nkabo alors ubu rero twumva ivugwa nko korera twumva ivuga nko isukurike abantu bakwiye kwiyumvira ugasubiza ubwenge inyuma ati none twebwe twasubiye inyuma gute canke hari aho twahagaze kuko ndazi ico gihe izo ntwari zakorerayo ariyo zikorera ni hari hameze kuri
hari hameze neza usanga ari amabarara arengana neza ariko usanga harimo imiduga bagiye gukorerayo ikonona amapave hari abantu bubatse amazu bakibagira no gusiga ubuzu bwa sugumwe ariko ico gihe amazu yose yari ahari yari ku murongo sinze mushoboye kuja kurondera muri zone Buyenzi muri Archive urashaka kubona amafoto mwe n'inzu zari zipanze si kujya ubuyenzi ubona ubuzu kamwe gahesa kandi oya yari nka Kigobe yu yari amazu atonze ku murongo asa neza nico gituma uge no kuraba n'ubu nyene no Buyenzi dawo nyene ikibazo cy'amazi baragifise bivuye kwijya tuyo yapasutse kuko amakuru duferuka nuko guhera ku 17 18 kumanuka ejo bararonse mugabo mengo inyuma 16 15 14 12 gushika inoko ya mbere ko wabitaragena neza tuko tuvuga rero twavuze mu ntangamarara yuko isuku amazi arimwo isuku toilette wabivuze muri meri mu gisagara hagati ni sawa mbega mu makartier ho ayo mazi arakwiye ayo toilette ameze neza arakwije ibisabwa baya mapubele ho nakenewe makarti uretse mu gisagara hagati ngaho umutima n'ibindi byose bijanye n'isuku murakoze ntanguriye kuri ico onye kijanye n'ivy'isuku novuga ati ubwa mbere na mbere niko abanyamukaza bo kumva yuko hageze ko bahinduka nka Buyenzi twakoze icigwa two turakorana na Medecin District Sanitaire wa Mukaza turagira inventoria kuva ku yora mbere gushika hari kuri 25 ménage par ménage ku mabarabara ama ménage afise ama toilette atari approprié n'ahandi atazihari ico ndagisohora cose ndagihereza chef de zone ndakimuha mu minwe imiryango itagira udubasubwo yego ndakimuha mu minwe ati iki nkeneye ko uzogaruka umpa rapport yaho bagejeje rero turashima ko aho bagejeje ari heza mu kwezi guheza namubajije ati umugejeje he cyagikorwa kuko je namuhaye lotopo umwene Buyenzi imeze ahari amatoilette n'ahari ubwihero butameze neza n'ahandi budahari kuko ari aho utari mwarambariye ati nukuri twatugeje nko kubice nka 55 kwijana one show the zone yego kuko hari abantu nyene bakiri retisa batumva akamaro ko kuba ufise ubwiherero mu rugo cyangwa gasanga barafise ubwiherero ugasanga mugabo bahuriramwe ari benshi none nk'abatabufise bahateba bakica suganya gute cyo kumubanyi nivyo nyene avuze mu mugenzanje hano usanga baje kubabanyi abategeka bagira bugaye naho ugaca usanga rero aho hantu hari inkurikizi yuko je narabaye mu Buyenzi usho gusanga harabashira mu mwanya bagaca baterera mwibarabara cyangwa atera ariko avuze nyine nk'umuntu yabayeyo hari n'indi gesombi dushaka no kubasaba niba ko General 798 nabo bakora twumviriza abanyabuyenzi bahindure ingesombi yo kurarana utudobo hari abararana utudobo ngo baratinya ngo gusohoka mu ijoro ibintu batinya ngo ibintu ngo abaje ugasanga ngo bararana ubudobo bati no bati ibi ntibibaho mu bihe tugezemo umuntu ateza ko afise akazi wasogumwe bidakonze kugira mu nzu indani ashaka kugira hanze mwagandi gasukuye kameze neza mugabo ugasanga hari abantu ngo bafise utudobo ugasanga mu gatondo acafata agacagenda kumena mu muserege ivyo rero urumva ko nico kimwe yakorera za ngwara zifatiye ku sukuruke vyama biva nganje ituma bidashobora guhera muri Buyenzi rero turababwira ati ni muhindure n'ibintu muhindura aho mubaye ico ni kutagira ubwo buzi bwa sugumwe nibwo byavuye kuba barubasizonze ko benshi urabona babapanze kandi naho bazusanga bazisanga zimeze uko ivyo byaravuye novuga ngo ku nyubako mbi gicapu bari bafise imbere kuruta ko numva munage gupanga ibihari kugira ngo ugiye kwapanga cyangwa ngo manimbishe toilette n'ibindi ego birashobora kuvana no kwigwirirana ry'abantu bana nivyo igisagara carakiriye abantu benshi bivanye n'ibihe igihugu cagiye kiracamwo cane by'amagume ugasanga hari abantu rero bafashe amaparcelle yabo bakayashiramo n'utundi tuzu twita annex kugira abantu bashobore kuba barabamo mugabo ivyo sivyo twovuga yuko vyotuma haboneka isuku rike nibyo ashaka kwamenaje neza urupango rwawe gushanga n'ama annex mugabo ukibuka gusigaza ikibanza cyo gushira ubwo bwiherero bumeze neza moderne novuga ugezweho rero novuga ati hampande y'ivyo
ibyo sivyo byotuma Buyenzi idatera imbere. Ahubwo ba nyene impamvu nibamenye yuko tuko turaja mu bintu by'iterambere, bakeneye yuko umuntu mu bintu bamurabira ko kugira barabe yuko ndise barabe yuko umuntu afise ibyangombwa bikwiye, bararaba yuko afise n'amagara meza. Ntushobora kugira amagara meza udafise isuku. Ugiriga cy'isuku gatonya tugarutse, hari abantu novuga badabisha mu nguvu bivanye no kungene wakibashikije. Hoba habaho novuga ibihano bihasha baboneye ko koko kugira isuku ari ikintu ngirakamaro. Yego, ibihano birahari kabisa. Harabo twugarira nivyo biragora kugira wugare nka menage irimo abantu basanzwe bayibayemwo, mwa turabaca amande mugabo ayo mane naho muyaciye murabona ko biteba bigahindura ikintu canke baramenyera bari kuri hayo mande gusama bikija. Oya, hari ico bihindura kuko nk'umaze gucibwa amande nka kabiri gatatu baguca 100, urumva 300 bingana nuko wari gufa umukoresha bwa bwiherero bakagira toilette nziza mu rupangu. Umva hako baguma baza turavye tugasanga ntavyo rakora tukakuca yandi mande. Ariko uciye wigira inama nziza ngo bati jewe hako bagaruka banca amande ngira fumwe fata ideni canke mbwira abo abampangiye dukotize duheberwaye y'ukwezi kumwe tukubake toilette. Wavuze ikomo wagerageje gusaba ikigwa, habaye ikigwa muri Buyenzi, singo cyabaye muri Buyenzi gusa canke habaye muri muyandi mazone, ni namakeyi haranoroshe ni hatoyi cyane zone commune mukazi uretse hari kumugoboka nasororezo nayo ubundi haratembereka harashashe. Mbega ibyo ico gishigwa cyarakuze mu yandi mazone, hari gicapo duha cyurukurikirana n'urutonde rwano mazone ane ingena kurikira ku murindi w'isuku. Ico cigwa cyakozwe kuri Buyenzi yonyene, hari igihe nashitse dusanga hari korera imaze igihe kinini mu Buyenzi. Turavugana na yego mu Buyenzi cyane kuko no hava ibiharuro byinshi by'abantu bafite kolera. Cyatubwatira rero turabe imihana ifise ubuzu bwa sugumwe, turavye no twata tusanga hari imihana ibufise, hari imihana ibufise mugabo udashemeye, n'indi rero atabwo ifise. Ico cigo rero twaciye tugikora kuri zone Buyenzi kuko ahanini ibiharuro byinshi byava muri Buyenzi, ayandi mazone novuga yuko nta korera yavuyeho cyane gose, atari uko bivanye peut-être n'ibijanye n'ingo by'isuku. Usanga abantu baregeranje ubucafu ahantu mugabo imiduga igateba kuza kubutora kubera imvo izi canke ziriya cyane ibintu by'ibitorona ngo byagumye bihaba muri no bihe biheze. Mugasanga rero byahavuye bizana izo ngwara. Mugasino Buyenzi vraiment turabona ko yaracafisa kandi ibintu bya poubelle publique byo bishushe cyane muri zone Rohero gusumba mu yandi mazone atatu asigaye. Hari umugambo hari mu bwiza ntibakira ama publique cyangwa Nyakabiga na Buyenzi. Ubone byo ni ibintu byogabanyana n'uwo mwanda uboneka. Yego murakoze. Gituma muri umona ama poubelle publique muri zone Rohero cyane aha mu gisagara ca Bujumbura ni kwera ko burya ubundi poubelle ngo ati ni publique, c'est au passager, ni abantu bakora arengana bere mu gisagara baje kurema imirimo itandukanye kugira nimba hitanya amazi hari anya kukamaga kuka boutique cyangwa alimentation ni yanyu ashaka guheza aronka aha gaterera akararengana. Rero twefashe comme nka zone pilote kugira tubanze turabe yuko abarundi bumva ico poubelle publique. Mugabo twarababaye cyane rwose bwa mbere na mbere kumwe n'abantu bavyitiranije. Bamwe bace bibata ko ari depotoire yo kuza gutanga imicafu yabo, uzona abafise ibishishwa by'amavoka by'ibigori bakaza gutamwo, abandi bose batashoye kuri hajya amashirango atwara imicafu bakaza gutamwo. Alors que poubelle publique c'est au passager, c'est aux usagers de la route, abantu baje mu gisagara, umuntu akatembera ava akarakora akazi kiwe kugira akantu akaranyonya mbaraga amazi canke agafanta ashobore kuronka ahasiga kagacupa ka plastique. Niho mwavuye mubona ngira mwarabonye ko twahinduye tugahindura design ya poubelle kuko yari hari bwa mbere yari fisano imifuniko bugurura. Iyo mifuniko rero yavye ngira ngo nuko bitashitse kandi Imana yarakinze. Hari n'abantu bari kuza bakayikoramwe ubukozi bw'ikibi
bafatamo nk'ibintu bibi canke bamwe bamwe tumenyereye bo usanga bakoreye amada canke ugasanga yataye nk'umwana hari alors unace ndabasaba yuko tugira design shasha ifite akadirisha ucishamwo gusa juste agacupa uhereje gukonsoma ukagatamwo kugira ari inyuma aho baza gupakurura baza gutwara ujya bucupa bageranije rero mwari wavuze ati mbega kweki mu yandi mazone ndashaka amakubere canke mbandi makartier erega mu makartier dufite amakartier résidentiel ni hanya hacagaruka yuko chaque ménage igira poubelle yayo buri rugo bukagira poubelle nayo nyene novuga ati ni ibintu two turagerageza kushira mu barundi kugira turebe ko bohinduka poubelle ijane yo kwegeranya ibiheje gukoreshwa bakoresheje mu by'ifungurwa y'abedeshe ménager n'ibiki bakoresheje nindi yo kwegeranya kuko ndazi ko atarugo rutabura isashe canka agacupa ka plastique no gushanga agacupa ka plastique kuko ndaza muri kazoza kandi ndazi hari abamaze kubitangura twaronye rukora bikora ruhindura umwanya bwa plastique canke ubucupa mu bindi bintu rero mugabo barabura mwene bavyegeranya barabura aho babitora biri hamwe kugira ashobore gukora ibyo mugambo guhindura biba byavuye muri ibyo bucupa ego nta mapoubelle publique uvuze ko ari mu yayo makartier mbega y'amashira hamwe nayo yegera akora isukura yo arakora neza arashika mwayo makartier akura iyo ubucafu ego nje nasanze hari amashiramwe abiri hari amashiramwe akarakora hari yitwa Beseko isanzwe ikora ngaha muri aya mazone ya Rohero Nyakabiga na Bwiza hakabaho n'indi shiramwe yitwa Alpha Solution iri muri zone Buyenzi rero abo tugirana nabo nyene nabo nyene imisi yose kuko turaronka des plaintes zivuye mu bene gihugu mu ménage mu quartier bavuga bidoga kandi najyo twaragize n'amadesante tukabisanga aho rimwe na rimwe ugasanga hariho baramaze nk'indwi canke ukwezi iyo midugisho idashoye kuhaca mugabo tugiranye inama nabo baratubwiye nabo ingorane bahura nazo cyane ibijanye n'ivy'ibitoro mu bwoko bwa mazutu ko ibidwa byabo bikoresha mazutu ugasanga hamwe namwe biragora mugabo turi hamwe n'umuvyeyi w'Igisagara Maire de la Ville kandi tunamushimira cyane ico kibazo yashoye kugitorera inyishu yashoye kuvugana n'abajejwe byo gutunganya ivy'ibitoro ko boza barashira ajya amashira akayashira ku rutonde nka kujya baza barahereza amabisi aja kwegeranya gutora abantu ngaka ku mituro abatahana baratwemere ko bagiye kuyashira ku rutonde y'imidugizo zahabwa ibitoro kugira ishobore kugira iki gutora ubwo bucafu baburi mu mihana y'abene gihugu kugira dushe kugwana na za ngwara rero turashimira umukuru w'Igisagara kuri iyo ngingo yafasha kudufasha kugira ishobore gufasha ayo mashira hamwe gutora iyo micafu mwa tugira ko tuvurana n'akagohe abanyamukaza aha ayo mashira mwakorera ngira ngo no bivuga ati muri terme dusanzwe tumyerenga anye hari abantu bigira babire agashaka kubaho mu Gisagara atacara akora iya employé paye kugira ube mu Gisagara kandi ube muri quartier nziza isukuye uteza nawe kuri bijya byo gutora yarara urariha barabirihira bakabitwara kuko barafite aho baje kubita kuko ajya amashiranga arafite abantu bakoresha barabahemba ije miduga inywa ibitoro bakeneye kugura ibitoro mo usanga mu rupango ukora mu bana muri batanu batatu bararishe babiri ntibarishe emwe ujya umuntu aza kugira recouvre majya abantu baza gutora bujya bucafu akazogira ingorane ku buryo arinda guhamagara l'administration na police kugira turinde kubafasha kugira recouvre twatwinjiye itogwa yabotse twatwinjiye mu kazi ataraki wacu urumva muri umwanya mwa urumva dushaka yuko abantu bamenye yuko bahinduka hariyo ikiguzi cyo kugira ube ahantu heza nawe utaza kugira icyo utanga